Itekano umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mu banazwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubageza kamakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka ko biriko biravugwa kuri uno munsi aho turi kwigenekerezwa 28/0 umwaka wa 2024 kuri uyu wa Mungu. Cyane turaza kugaruka mu mugambwe NDIKURIYO kuri uyu munsi aho ibintu biza kuba bitoroshe n'agatoye. Reverano NDIKURIYO na Varisito Ndayishimiye. Ngese urukino ruraza kubandanya canke se uno munsi ruraza gushirwa ko iherezo. Inyuma y'imisi 3 y'igikorane mpuzamadini ca NDIKURIYO cabereye mu ntara ya Gitega no munsi harategekanijwe ikoraniro kaminuza ry'umugambwe. Uko vyanuganurwa mw'ikoraniro ry'umwaka uheze n'ubu ikibazo c'isubirizwa ry'umunyamabanga mukuru y'umugambwe ku rwego rw'igihugu kiracavugwa. Uyu akaba ari Reverano NDIKURIYO. Naho Perezida Varisito Ndayishimiye yipfuza kumwikurako, ababikurikiranira hafi bavuga ko NDIKURIYO nawe atari umwana bahindukiza uko bashatse. Mu masaha ari imbere turaza kumenya uwatahanye intsinzi. Umwaka uheze w'ibihumbi 2023 wabaye umwaka utoroshe kuri Reverano NDIKURIYO. Inyinyurana rya NDIKURIYO na Ndayishimiye ni inyinyurana rikorwa mu rwenge n'urere rwishi cyane. Nta numwe muri bo yigera avuga ko adashigikiye uwundi. Mu mwaka uheze w'ibihumbi 2023 NDIKURIYO yabandanije kwerekana ko adatinya kwemanga ko ari mwiragiriya nkuru nziza. Benshi batangaye muri Mukakaro aho yatunganye higanwa yise Nkuru Nziza Cup iminsi mike inyuma y'irindi ryitirirwa umukuru w'igihugu Coupe du Président. Higanwa rya Nkuru Nziza Cup akaba yahaye igihagararo gisumba kuri rya Coupe du Président, naho ku munota wa nyuma hari imirwi yatinye kwitaba iryo higanwa. Iyo akaba ari ka Messager FC yegukira umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza ndetse na Bumamuru FC ya Gervais Ndirakobuca. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 nyene Reverano NDIKURIYO yarerekanye inguvu ziwe mu gutunganya amanama mu majoro mu mihingo myinshi y'igihugu akayajamwo mu myambaro isa n'igisirikare. Perezida Ndayishimiye nawe ntiyatevye kwerekana ko ari wafise ijambo rya nyuma. Imyambaro ya NDIKURIYO yarabujijwe icese y'amanama y'ijoro yarakuweho. Mu nzego nkuru z'umugambwe Ndayishimiye yarashoboye kugena bamwe muri basoma mbike biwe. Mu ntango kandi y'uyu mwaka w'ibihumbi 2024 niho hasubiriye kuboneka imvugo isa n'itandukanya aba bagabo babiri, aho Ndayishimiye yadukana imvugo yogira aje mu ntambara n'u Rwanda, nayo Reverano NDIKURIYO akaboneka asa n'uwasukamwo mabisi bitamenyerewe cyane. We agashira imbere ibiganiro hagati y'ibihugu kugira yerekane ko ijambo rya nyuma ari ryiwe. Perezida Ndayishimiye yafashe ingingo yo kugaraga iturumbuka imbibe zose u Burundi buhana n'igihugu c'u Rwanda. Ipfungwa ry'uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General Arengiyome Bunyoni n'ihungabanywa ry'abamwegereye ni ibintu vyagabanirije inguvu n'amanyama ry'abamwiragiriya nkuru nziza. Ingingindura amafaranga y'ipapuro yarakoze kuba kuri urwo ruhande, mu gihe NDIKURIYO yari yeretse ibihangange bimwe bicisha amafaranga kuri konti y'umugambwe. Perezida Ndayishimiye baratanze itegeko ko iyo konti ihagarikwa. Uko niko atanduru bavugije bano bagabo bacungana bakanyinyurana. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 biboneka ko Ndayishimiye ari we yinjije ibitsindo vyinshi kurusha Reverano NDIKURIYO. Bamwe bati ese uyu munsi yoba ari kamarampaka. Umunywanyi wa NDIKURIYO mu gihugu ca Buraya niwe yatangaje uti ukabona muri kongere yimirije Ndayishimiye arashoboye gukura Reverano NDIKURIYO. Uracumenya ko Ndayishimiye agiye gutwara Uburundi imyaka myinshi cyane, ariko ukabona biramunaniye kumukura. Uracumenya ko n'ikiringo ca kabiri ashobora kukibura. Yanongeye ko abayoboke ba Ndayishimiye basanzwe batinya NDIKURIYO kubera ukuntu yapanze imbonerakure n'ingene yamenye kwegereza abasirikare. Ko NDIKURIYO akurwa canke adakurwa nta nkeka ko baraye babipfunditse mu karwi gatoye nk'uko vyama bigenda mu NDIKURIYO. Mu nama ya bose abandi baraza guhezagira ivyo bazoba babazaniye. Ico bikoze ikiringo ca Reverano NDIKURIYO cyo kurongora umugambwe nikirarangira. Kumukura singingo yoroshe.
iruhande y'ingene hasanzwe yarikomeje mu gupanga abatwara umugambwe mu ntara n'amakomine Ndikurira nakoze ingendo nyinshi cyane hanze afise imigenderanire myiza n'abatwara imigambwe cuditse na CNDD-FDD nka sese mu chama c'amapinduzi ho mu gihugu ca Tanzania ndetse na ANC yo muri Afrika y'Epfo. Ivyo rero ngo ni ibintu bimufasha gukomera ariko bikongera bigatera ubwoba ndayishimiye kuko buca bamera nk'inkuba zibiri mu gicu kimwe. Bamwe bakanavuga ko kugeza ubu ndayishimiye atarashobora gushiraho umurwi wiwe utwara. Umwe mu baserukira ibihugu vyabo mu Burundi yadukoreye mwihwezo ati inyuma y'imyaka 3 n'igice ku butegetsi Evariste Ndayishimiye vyaramunaniye gukora umurwi wiwe utwara igihugu. Leta yiwe nimwe mu mareta ya mbere ajegajega febre Burundi bumaze kuronka nta kintu kinini leta yiwe ishoboye. Ibibazo n'umurengera mu gihe leta itagira inyishu. Turazi ko ngo Ndayishimiye yipfuza guhindura leta vuba ariko abo yiyumvira kuzana benshi usanga bari basanzwe bakomeye mu butegetsi bwa Nkurunziza nta bantu biwe afise vy'ukuri. Reverano Ndikuriyo aracakomeye kandi ntatinya kumwereka ko amusuzugura kugeza ubu Ndayishimiye ngo vyaramunaniye kumuhasha. Gupfunga bunyoni nta mpinduka iboneka vyashoboye kuzana kugeza ubu CNDD-FDD baracagawiye mu turwe tw'imihingo bavamwo reje nkuko Nkurunziza yabisize utwo turwe nta nguvu Ndayishimiye adufise ko naho Ndayishimiye avuga amajambo menshi nta kinini arashobora guhindura kugeza ubu mu gihe asigaje imyaka 3 gusa ku butegetsi. Turibaza ngo nimba azomenya kuyikoresha neza ngo agire ico ahinduye ngo twizere ko Ndayishimiye yoshobora kwivyukiranya muri no koraniro kaminuza kugira he intera nshasha ubutegetsi bwiwe mu myaka 3 iri imbere. Mu masaha make ari imbere turaza kuronka inyishu ya mbere hagati yuraza kuba yegukanye intsinzi yo kurongora umugambwe CNDD-FDD muri koraniro kaminuza ritegekanijwe kuri uyu wa Mungu nkuko benshi baryiteze. Nguko kandi ku munsi w'ejo imyaka 11 yari rumanye habayeho iturirwa ry'isoko nkuru ya Bujumbura ku kimenyesha makuru c'abongereza BBC bati mu yindi myaka 11 hoba hari ibiti bingana gute ahahora isoko nkuru ya Bujumbura. Mu Kirundi ngo bavuga ngo hatagapfuye ntagakira uwo bazi ibiti vyameza ahahora isoko nkuru ya Bujumbura ntiyobeshuza iyo mvugo. Ubu vyibuhe ngo bwavyo buragoye ko bubona. Sinzi ko hari abinjira imbere kuri ico kibanza cugaye impande zose kuva cadusemwo umuriro kwigenekerezo ya 27/0 umwaka wa 2012 kugira bavuge ingene bingana mu bunini. Ico bikoze uraramuye amaso karaba ahahora igisenge cy'iyo soko ariko na cane uhagaze magorofa akikije urabona ko ivyo biti ari birebire bitotahaye kandi vyamaze gushinga imizi. Igihugu n'abahora bacururiza muri iryo soko abakiriho igenekerezo ni umunsi mubi. Mu gitondo ca kare ku igenekerezo 7/0 uwo mwaka ariko hari kuba mu igenekerezo ya 27 niho rero umuriro wadukucushwara hagati mu isoko induru amaboro intuntu okwiheburwa muka agahinda amajambo yose aranga umunsi mubi narita akoreshejwe kuri uwo munsi aduka igishobora kuba kaga kambere ko nk'umuriro muri kahise ko Burundi. Iyi soko ikaba yafatwa nk'umutima ubutunzi bw'igihugu. Ishiramwe rukome ryo ryemeza ko 20% y'ubutunzi bw'u Burundi ariyo ryabarizwa rivuga ko hagurishwa ibidandazwa bifise agaciro kababa muri yarido amafaranga ku munsi. Iyo soko rero yubatswe mu mwaka w'1994 mu kibanza kingana hafi na hegitari 3 ku mafaranga yangana n'imiliyaridi 1 ico gihe. Ku giciro cubu yorenga imiliyaridi 30. Urukome ishiramwe ryishinze kugwanya igiture no gusesagura itunga ry'igihugu ikabazwa n'ingene iyo soko imaze igihe kingana uko kose itarasubira kubaka. Mu kiganiro cyo kwibuka imyaka 11 iheze iyo soko nkuru ya Bujumbura hiye umuvugizi wa Rukome Jean Wimana yasavye leta kuva amajambo maze igatangura ibikorwa nyezina vyo gusubira kuyubaka. Yagize ati bapfa kuvuga amajambo gusa nta bikorwa tubona. Dusavye dushimitse ko leta y'u Burundi yotangura kwerekana planification ineguro y'ingene ibikorwa bizokurikiranaho kuvuga ivy'abazubaka batavuga ingene bazoryubaka.
imvugo ijanye no gusubira kubaka iyo soko yahoze ifatwa nk'umutima w'ubutunzi bw'u Burundi yagiye ihindagurika. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 leta yatangaje ko ikibanza cayo kigiye guhabwa urunani rw'amabanki yo mu Burundi kugira ruhubake inyubako ya kijambere ikoreramwo ibikorwa vy'ubudandaji moro. Mu nyuma vyarahindutse, leta itangaza ko ibikorwa vyo kuyubaka bisubijwe mu minwe ya leta. Imvo ntizatomowe neza, naho nyene abantu bararindiriye ko ibikorwa bitangura barabura. Iki kibazo cyavuye gisubira kubazwa mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze w'ibihumbi 2023, akaba ari mu kiganiro c'abashikiranganji baha abamenyeshamakuru n'abanyagihugu. Ico gihe umushikiranganji w'inyubako Dieudonné Dukundane yishuye ati: twabanje gutunganya ishusho nshasha y'ingene kirya kibanza cyo kubakwa, tuzocubaka mu buryo bwa kijambere rwose, uburyo mbere butera buduha ishusho y'ingene Burundi buzoba bumeze mwaka w'ibihumbi 2040 n'umwaka w'ibihumbi 2060. Ishirahamwe urukome ryo riguma ribaza vya bibazo nyene, ninegura ukuntu abategetsi bavuga ntibatomore neza canke ngo batange ibiharuro n'ikirangamisi. Nduwimana yibaza ati bazokubaka ryari, amafaranga nangahe? Ntibavyerekane rero. Umushikiranganji navuga idonido y'ingene iyo soko izokubakwa n'ikiringo ibikorwa bizotangurirwa ko n'imisi bizomara. Uti isoko nkuru ya Bujumbura yahiye mu mwaka w'ibihumbi 2013, akaba hari hafi isaha imwe y'igitondo igihe umuriro udasanzwe waduka, imbeya z'umuriro zagera nko ku metero 100 hejuru y'inyubakwa zayo. Abanyabujumbura babonye umwotsi wirabura ukwira igisagara cyose. Iryo sibe ry'umuriro ryatumye kandi imiryango yabo ija mu kaga. Ibiharuro bitangwa n'urunani mpuzamakungu sendika Koseibu vyerekana ko abadandazi 3500 aribo bahatakarije akazi n'ivyabo. Ubu ahahoze iryo soko ari ishamba, hacunzwe n'abajejwe umutekano, iminyota n'iyindi micafu by'ivyahiriye ko ibihomoka vy'imome n'igisenge vy'iryo soko niyo bikiri. Isoko yose hasi yari isima ku buryo ukwibazwa ingene ibiti vyahasinze imizi. Ni mu gihe bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Bujumbura basaba ko ico kibanza cobukurwa neza, iyo micafu yose igakurwayo. Bafise ubwoba ko iyo micafu ishobora gutera ingwara nibatazo iratera. Iyo imvura iguye itembana n'imivu igakwira mu bibanza bimwe bimwe vyo mu gisagara. Ayo mazi acafuye amaherezo agashika mu kiyaga Tanganyika, kizewe ko vyinshi mu buzima bw'abanyagihugu. Ariko wobaza uti ibiti vyameze aho isoko nkuru ya Bujumbura ntankeka ko inyishu yavyo utandukana n'ivyo abanyabujumbura b'abarundi muri rusange bipfuza. Uravye ingene bitotahaye utamenye ko biri muce canke mu mvura, ngo bitegezwa kuba vyovuga biti hatagapfuye ntagakira. Ngiyabe isoko ikirahani tuba duhagaze. Si ivyo biti gusa vyahatoreye akayoko. Kuva isoko nkuru ya Bujumbura ijambo galeri risigaye rizwi cane mu gisagara ca Bujumbura. Ibibanza vyinshi vyo mu micungararo y'isoko igikora, bimwe vyaragaragara canke bifise imirimo ibayabaye. Ubu rero vyahindutse amagaleri yogereranywa n'amasoko mato mato ya kijambere. Ubu amagareri aharugwa mu gisagara hari hagati arenga 200. Benshi mu bashoboye kwivyukiranya mu bahora badandaza mu isoko nkuru ya Bujumbura, abatagiye mu yandi masoko canke mu ya Kotebu yubatswe ngo ibimfata kibanza y'isoko nkuru ya Bujumbura ihiriye, n'abandi bagiye barashinga urudandazwa mu nyuma. Ubu barangurira imirimo yabo mu magareri ku biti biyagayaga hahora isoko. Isabukuru ngo yigenekerezwa 2020 umwaka w'ibihumbi 2023, si umunsi mubi gusa. Uyu ni umunsi wasize abenegihugu benshi mu marira, mu gihe abategetsi bo batagiye bava mu gacerere. Bamwe banavuga ko iyi soko yo baraturiwe n'abategetsi. Ngaho rero amakuru aragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke sabone niba utari washyira kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenzi bawe aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa ntabiriko biravugwa bigezweho ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yo bariko baravugwa mu gisata ca politike, agateka kazina muntu, ubu gisata c'ubutunzi, imigenderanire n'andi makungu. Ni Umuhoza TV. Imana ibahezagire. Mwanya muto uri imbere turaza kubagiza ko
biza kuba biriko birava mu ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD FDD. Imana ibahezagire.